Turabaramukije cane bakunzi b'ikiganiro umutima w'ubugingo, amahoro y'Imana niyo tubipfurije ngo ashishikare kubana namwe mwese. Turabahe kandi ikaze muri kino kiganiro umutima w'ubugingo cuno musi aho muteramanye na jewe mwene so Janvier Imana irambona. Nkaba ari jewe nsanzwe ndabatunganiza kino kiganiro kandi nkaba ari jewe nsanzwe ndakibashikiza nkuko bisanzwe biri. Hanyuma tuboneyeho kandi kano karyo keza ko guha kaze mwebwe bashasha utashoboye kubana natwe mu gice ca mbere no mu gice ca kabiri ca bino biganiro twatazire ngo Noweli nziza. Tukabararikira kandi gufata umwanya, murondera umwanya naho kumbura imyanya usanga igoye, aho ndavuga mbere mu mwanya urazimvye, ngo umwanya n'amafaranga time is money, ariko mugabo kandi kubwakigoro no kubwo kugira ngo kumbure habeho kwipfuza kugira ngo tube ku rugero rumwe, tubararikira gufata umwanya, kurondera umwanya kugira ngo mukurikirane ikiganiro ca mbere n'ca kabiri ca bino biganiro twatazire ngo Noweli nziza. Mu gice ca mbere twavuganye ku kiganiro cavuga ngo urukundo rw'Imana ku bantu, hama mu gice ca kabiri naho arico gice duheruka kubashikiriza muri runo rukurikirane rwa bino biganiro twabashikirije igice ca kabiri cavuga ngo ukuvuka kwa Yesu Kristo mw'isezerano rya kera. None rero turabahaye ikaze mwese bashasha n'abandi mwashoboye gukurikirana bino bice byarenganye. No musi aho tugomba kubashikiriza igice ca gatatu ca runo rukurikirana rwa bino biganiro. None rero tutarasangira amajambo duhava twishimikiza cyangwa se duhava dufatira ko mu kwifashisha muri kino kiganiro ca gatatu, twagomba dusenga Imana, twiragize Imana kugira ngo Imana itugirire neza, Imana ibane natwe, tuyinginge kugira ngo kino kiganiro idushoboze kukibashikiriza, tukibashikiriza kandi namwe mugomba kugikurikirana. Imana ibatahuze, niyo mwigisha asumba abandi bigisha bose, niyo munyabwenge ashobora gusobanura ibisobanye, niwe ashobora gutuma aya majambo ata jambo na rimwe ribacika, niwe ashobora gutuma aya majambo tugomba gucisha muri kino kiganiro mutahura gusumba, kubera yuko azoba ariko arabasigurira yongera yugurura mu mitwe no mu vyiyumviro vyanyu kugira ngo mushishikare kumva ibirengeye ivyo twebwe turiko turababwira. Nuko reka dusenga Imana, twiragize Imana. Ni umuco mwiza gusenga, kwiragiza Imana imbere yuko hafatwa umwanya wo gusangira ivyera vy'Imana. Turashimiye Imana kandi hagati aho ishishikaye kubana natwe. Twababwiye mu ntango ya bino biganiro yuko uru rukurikirana rwa bino biganiro turufise kuva haraheze imyaka itari mikeya kumbure niko novuga, kubera yuko byari ibiganiro twari twiteze gushikiriza ku Noweli y'umwaka wa 2019. Mu kwezi 12 k'umwaka wa 2019 niho ibi biganiro byatuzamwo, numva mu mutima binjemwo, umutima ngoberera kubitegura, ndabitegura kuko ico gihe cari gihe novuga ngo umuhamagaro wari novuga butumwa muri buno buryo wari kuranzamwo mu buryo bwagutse, niyo myaka nabitanguyemwo. Ariko mugabo ntibyakunda ko ndabishishikara kubera yuko hari ibyago nahuye navyo bifatiye ku buzima bwa misi yose. Utwo nariko ndakora ico gihe mu gihugu ca Zambia turahomba, ibintu biraba nabi, igihe co gusabwa, igihe c'amageragezo twarabivuze mu gice ca mbere. Kumbure abatagikurikiranye murara mu gikurikirane muzokumva iyo byazananye kandi muzoca mushishikara kubona ingene bino biganiro bikurikirana. Niho kumbure runo rukurikirane ruzohera mwamaze kumva neza ibintu byose iyo byazananye niyo bigize niyo bigarukiye kubwari no hishurirwa rya bino biganiro. None rero niko ndavuga nti bino biganiro tubimaranye iminsi, kuva ico gihe ntibyakunze ko tubishikiriza igihe cose, ntako tutageze kugira ngo turabe ko vyokunda, ariko mugabo ntivyakunda kubera nyene ibihe bigoye byakurikiye. Ni koko n'ubu ntibirahera neza, ntibirahera burundu kubera ntiturabikora neza bino bikorwa nkuko tuvyifuza, uko iyerekwa rimeze, ibyo twifuza gukoresha, ibikoresho n'ahantu twokorera biragenda neza nkuko tuvyifuza. Ariko mugabo turizeye kuko uyu munsi hasumba ejo. Ico gihe navuzemwo yuko dukoresha nakoresha laptop nari mfise, tablet nari mfise, byahuye n'ico gihuhusi n'ibindi byose, kumbe na ico gihe nsigandi nkokora, nsigara ngaragara, ibyari byorosha. Ariko Imana yarakoze kubera iyerekwa ryoryo yararizigamye, yararirinze, ishiraho akarimbi, ishiraho igihome ntamenwa. Igiherekwa n'ubu rirahari, dufise ibiganiro byinshi, ndavuga byinshi kuko si bikeya
nibaza ko hari ibiganiro bishika nka 30 kumbure bizoba biriko birarenga kumbure byanditse amanote yabyo no kuvuga biri mu nteguro ariko bitarakunda ko ndabishikiriza. Aho ni mu gihe hariho n'ibindi biganiro byitwa yandi mazina. Hari ikiganiro cyitwa igitondo gishasha twari twatanguye ico gihe twagishikiriza cyo kimwe n'iki kiganiro cyitwa umutima w'ubugingo, ariko mugabe ico kiganiro haraheze igihe tutagishikiriza, byahagarariye iyo nyene muri ibyo bihe nyine kumbure bitoshe byabaye, ariko kizogaruka ico kiganiro. Ndizera ko kizogaruka vuba cane biva mu mutima shishikara kugira kugoberwa gusubira kwinanata ngo ndabe nubwo imyanya itoroshe bivanye n'ubuzima bwa misi yose n'urukorwa twa misi yose. Bino navyo ntibirakunda ko umuntu abikora amasaha yose kuri yose ari byo byonyine yiyokipa. Usanga nyine hariho n'utundi tuntu kuri ruhande umuntu akora mu buzima bwa misi yose. Nuko rero none rero dusenga Imana, twiragize Imana, hanyuma duce twinjira mu kiganiro nyezina cuno munsi. Mwami Yesu, turagushimiye cyane, turagukengurukiye kutugiriye neza n'uyu munsi naho kugira ngo bikunde duhurire n'abantu bakunzi ba bino biganiro muri kino gice ca gatatu ca urukurikirane rwa bya biganiro wadushiramwe wa mwaka w'2019. None rero ko uyu mwaka byaguhimbaye ko tubishikiriza, turagushimiye cyane, turagukengurukiye. Uri Imana nziza, uri Imana imeze neza, uri Imana itabura uko ibigenza. Turaguhaye kaze, nubane nacu, nutugirire neza. Umuntu ariko arakurikirana bino biganiro ntuze wemere yuko birinda bihira atakintu akuyemwo, kandi natwe ababishikira tuzodushoboze. Ibyo ugomba byose bize bitube ko Satana azotsinda impande zose. Mu izina ryawe ryera Kristo Yesu natwe tubisabye tubyizeye, amen. Nuko rero turabahe kandi kazi ubwira kandi muri kino kiganiro rero ca gatatu, igice ca gatatu ca runo rukurikirane rwa bino biganiro. Twataziriye Noweli nziza. Tugomba dusoma amajambo y'Imana tubona mu gitabo cy'ubuvugishwa n'Imana Yesaya igice c'9 umurongo wa 6. Abashoboye gukurikirana kijya gice giheruka, no kuvuga igice ca kabiri cavuga ku kuvuka kwa Yesu Kristo mu isezerano rya kera. Aya majambo tugomba dusome baza guca bumva yuko atari mashasha, twarayasomye. Nibwo mutarabikurikirana turabinginze kubw'imbabazi z'Imana muze mugira kigoro kugira ngo kumbure nitugume dutanga uturorero uko byamaze kurengana muga mutashoboye kugira ni kubikurikirana, kukubura mu bisanzwe usanga biruzuzanya. Naneka dusome amajambo abonekana mu gitabo cy'ubuvugishwa n'Imana Yesaya. Twavuze ibitari bike mu kiganiro cy'ubiheruka, ntitwobigaruka ko. Dusoma rero mu gice c'9 umurongo wa 6 wonyine niwo murongo tuza guhagarara ko muri kino kiganiro, naho twoba tuza kuvuga yandi majambo kumbure y'uruhande yandi, ariko mugabane yo majambo makuru ari principal nico gisomwa c'umunsi. Aya majambo avuga ngo rero ngo kuko umwana atuvukiye duhawe umwana w'umuhungu, ubutware buzoba ku bitugu byiwe, azokwitwa igitangaza, umujanama, Imana y'ubushobozi, Data wa twese ahoraho, umukama w'amahoro. Imana yacu nihimbazwe. Kuko umwana tuvukiye, dusubiremwo, kuko umwana tuvukiye duhawe umwana w'umuhungu, ubutware buzoba ku bitugu byiwe, azokwitwa igitangaza, umujanama, Imana y'ubushobozi, Data wa twese ahoraho, umukama w'amahoro. Imana yacu iragahimbazwa. Bene data bakunzi ba kino kiganiro umutima w'ubugingo cuno munsi, n'ano majambo dusomye mu kiganiro umutima w'ubugingo cuno munsi kigizwe na kino gice ca gatatu. Twipfuje kuganira, kuvugana, kurabira hamwe ubu Yesu Kristo turiko turavuga mu bijanye n'ibyivuka ryiwe. Turaba uyu Yesu Kristo uwo ari we, hanyuma tumenye mbega ninde, n'umuntu ki, mbega afise uburemere ubuhe, afise ikibanza ikihe, afise ijunja irihe, mbega n'umuntu nanjye ntushobora kwipima ko, mbega n'umuntu nkanje, mbega n'umuntu nkawe, mbega n'umuntu nciyaho, mbega n'umuntu asanzwe, mbega n'umuntu wo guhenuza agati, mbega n'umuntu wopfa gutuka uko wigombeye, mbega n'umuntu twogereranya n'abandi abo ari bo bose, mbega n'umuntu kitwifuza kuvugana
ubu Yesu Kristo uwo ari we by'ukuri, kuko ijambo ry'umutwe rya kino kiganiro rivuga ngo Yesu Kristo ninde by'ukuri. Imana yacu nihimbazwe. Rero twifuza kurabira hamwe ubu Yesu Kristo uwo ari we by'ukuri, turabe n'insiguro y'amazina yiwe iyo ariyo, cyane cyane dufatiye kuri ano mazina yavuzwe muri bano bavugishwa, buno buhanuzi bwo mu isezerano rya kera, kuko twarasomye ibice bitari bike bivuga kuri Yesu n'amazina yagiye avugwa ingena zitwa uwo ari we. None rero tuza kurabira hamwe uwo ari we hamwe n'insiguro y'amazina yiswe yavuzwe ko n'abahanuzi uhereye kera bavugishwa mu isezerano rya kera dusanga mu gitabo cyitwa Bibiliya yera, ijambo ry'Imana twebwe abemera Kristo Yesu dukunda gukoresha. Mu gihe rero hariho abantu babona yuko Yesu Kristo ari intumwa nk'izindi, kuko tumenyereye kumva ngo intumwa y'Imana naka, apotre naka, abandi nabo ugasanga kumbure babita n'andi majambo, n'andi mazina akomakomeye kumbure y'abakozi b'Imana, ugasanga mbere abo bakozi b'Imana n'amashengero kumbure n'uvuga ngo batanguje, ugasanga bahabwa ijambo ridasanzwe, bahabwa icubahiro kidasanzwe, mbere ahubwo bahakwa habura gato ngo banabasenge. Muri iki gihe rero hariho ababona ko Yesu Kristo umengo ni intumwa nk'izindi, ni umuntu asanzwe. Mbere nigeze kumva umukozi w'Imana igihe kimwe ariko asigura kuri televiziyo yikompara na Yesu avuga ngo jewe ngo Yesu ngo ndamuruta, ngo Yesu ngo hari ibyo atakoze ngo jewe nkora. Atatanga akarorero ngo jewe ubu ngo ndiko ndavuga ijambo ngo ibihugu 150 mu isi yose ngo bigaca binkurikirana en direct, bakibikangurikirana live. Ariko aratanga akarorero yerekana yuko ibyo Yesu atakoze wewe ariko arabikora. Yerekana ko umengo nyene hariho akantu hari ikintu kidasanzwe wewe n'umuntu nyene, sinzi nyene ibintu nyene nk'ibyo. Murabizi hari igihe abantu bafatwa n'uvuga n'indwara y'umurengwe, novuga ngo biyibagira ico barico bivanye n'ibihe byiza bagezemwo, bivanye n'ubutunzi, bivanye sinzi no kubona yuko bavuga rikijana, bagaca bibagira iyo bavuye, bakibagira n'uwabahaye, bakibagira uwabahamagaye, bagaca bagomba kubona ko umengo bobo nta wundi badepandako, nta wundi bakomokako yoshobora kubatetekesha. Imana yacu nihimbazwe. Mu gihe rero abantu bimeze gutyo, mu gihe hariho abantu babibona gutyo yuko ari intumwa nk'izindi, mbere ahubwo ugasanga hariho abemera intumwa yabo gusumba uko bemera Yesu, twebwe abamuyoboka dusanga igitabo cyitwa Bibiliya yera cyari cyaravuzwemwo ubu Yesu uwo ari we n'amazina yiwe n'icyo ayo mazina asigura uhereye kera cyane mu isezerano rya kera. Imana yacu nihimbazwa, hagisigaye imyaka myinshi, ariko abo bandi bavugishwa, abo bandi novuga ngo ni intumwa z'Imana, bo ugasanga nibyo byabaye kuri Yesu n'ibyari byarabaye. Imana yacu nidutabare. Murabizi hariho ukwemera kutari kumwe gutandukanye, ugasanga hariho kumbure abona bavuga ngo bemera bizera umuntu uvuga ngo mu buryo bwa kiyuda, nico twita ngo ni judaisme. Ugasanga rero nk'abo baremera, bafite ukwemera kwabo, abo nabo bafise intumwa y'Imana, bafise l'envoyé de Dieu, bobo bemera ko ari we yabazaniye ibyagezwe bivuye ku Mana, ari we Mose cyangwa se Musa. Murabizi abasoma isezerano rya kera, inkuru z'Abisirayeli cyangwa z'Abayahudi muri Egiputa, ibya Mose nyene byagenze n'ibindi. Hariho intumwa nyinshi zitandukanye
tumaze kubona tumaze kumva cyangwa duhora dusoma mu bitabo, izo hakaba hariho abantu babona ko umengo bobo nibo ntumwa yabo, bobo niyo ntumwa y'Imana bemera gusumba Yesu. Hawoba hariho abemera Musa, Yesu bakamwemera, mbere kanatsinda hariya mu Kiyahudi bobo biteze ko azoza, ntibizera ko yamaze kuza, ntibemera ko Mesiya yamaze kuza, biteze uwundi Mesiya azoza. Bobo rero kuri bo intumwa y'Imana, l'envoyé de Dieu kuri bo ni Mose. Uwo niwe bemera, niwe yabashikirije ibyagezwe akuye Sinayi ku musozi w'Imana arabibashikiriza. Abandi nabo nka twebwe muri Christianisme cyangwa se mu bafite imyizerere ya Gikristo, twemera Yesu Kristo ko ari we ntumwa y'Imana, ko ari we yaje avuye mu ijoro atuzaniye ubutumwa budasanzwe bubasha kuduhindura, ubutumwa bwigisha ku bushobozi, ku ijunja, ku budahangarwa bw'Imana hamwe n'urukundo Imana ifitiye abantu. Imana yacu nihimbazwe. Byari nanjye nsoma kuri internet nsanga avuga ngo iyi christianisme, imyizerere ya Gikristo, ngo yigisha la grandeur de Dieu et l'amour de Dieu pour les hommes. Iyi myizerere ya Gikristo, inyigisho ikomeye yinyegeze muri iyi myizerere ya Gikristo, ni inyigisho itwigisha ugukomera kw'Imana, ubukuru bw'Imana, ubudahangarwa bw'Imana hamwe n'urukundo Imana ifitiye abantu. Muce mwibuka rero mu kiganiro cya mbere twavuganye, mu gice cya mbere cya none ukurikiranwa bino biganiro, twavuganye ku rukundo Imana yakunze abari mu isi, ko ari rwo rwatumye itanga umwana wayo w'ikinege, ng'umwizera rero uyu mwana w'Imana w'ikinege ntazobe agipfa rubi, ariko azohabwa ubugingo budashira. Imana yacu nihimbazwe. Nuko rero hariho n'abandi bizera kumbura intumwa yabo Muhammad canke Mahome, abisilamu canke abamizirima niko turi buvuge, nabo bemera yuko intumwa yabo ari Muhammad canke ari Mahome, n'inyigisho zabo kumbure abo nabo uwakomangiye ku ntumwa yabo, intumwa y'Imana yabo. Reka kandi nkawe batabona yuko Yesu Kristo ni intumwa y'Imana nk'uko na Muhammad nawe ari intumwa y'Imana. Kumbure abayuda nabo bataremera ko Yesu yaje biteze uwundi Yesu, nabo bafata ko uyu Yesu twizera twita ngo ni intumwa y'Imana, nabo ni intumwa y'Imana nk'uko Mose nawe ari intumwa y'Imana. Kuri bo Imana yacu nidutabare. Hari n'abandi bizera imyizerere novuga ngo ni imyizerere y'ikibudiste, bizera Buddha, namba ari we Buddha nyene gutyoye, bafata ko Buddha ari we l'envoyé spécial de Dieu kuri bo, baca bagira imyizerere rero y'ikibudiste. Hari n'abandi bizera ukundi, hari n'abandi tuzi babaye abakozi b'Imana bakamenyekana, bakavugangwa n'iyi saha bakivugangwa, kandi mu mashengero bagihabwa ijambo bakivugwa ko. hariho abitwa ba Branham, hariho abitwa ba Ellen G. White mw'ishengero kumbure akomokamwo, hariho abitwa ba Yongitu, nabo nyene bavugwa cyane ko babaye abakozi b'Imana badasanzwe, bakoreshwa ibitangaza n'ibimenyetso. Hariho abitwa ba Renard Bonke, hariho abitwa ba Daniel Korenda, n'ejo bundi yarigeze kuza ngana vyibuka muri ya myaka yarengana. Hariho abitwa ba T.B. Joshua no gupfa yarapfuye wewe wo muri Nigeria, n'abandi. Hariho n'abandi bo muri Eglise wanyu dusengeramwo, bamwe novuga ngo nibo bavyeyi bo mu buryo bw'ukemu, nibo kumbure muhamagara dadi, ba dadi. We ujya mukozi w'Imana kumbure yuguruje rirya shengero ry'iwanyu, imbere n'inyuma atawundi amusumba, atawundi ari hejuru yiwe, nukuvuga avuga ukamengo nyene ibyo avuga ririjana, ntawo muvuguruza. Imana yacu nidutabare. Rero abo bose hamwe n'abandi tudashoboye kudondagura, ababakurikira, ababemera, birashoboka yuko bashobora kubaha ijambo n'icubahiro n'ikibanza mu mitwe yabo no mu vyiyumviro vyabo no mu mitima yabo no mu myizerere yabo, nk'aho ariyo ntumwa idasanzwe ku buzima bwabo,
bakaba byerekana ko umenga ahubwo Yesu nawe ni intumwa nk'izindi ntumwa. Yesu ni intumwa cyo kimwe n'intumwa yabo, umukozi w'Imana kanaka kumbure bizera kubw'ibitangaza, kumbure kubw'inyigisho, kumbure abigisha zikabakombenka, kumbure kubw'ibere n'ibindi. Myizerere murazi yuko ari myinshi. Imana yacu nidutabare. Rero nibyo rero byerekana yuko hariho abantu babifata yuko Yesu ari intumwa n'izindi. Iyo dusomye rero mu gitabo tubavugishwa n'Imana Yesaya, turabona amazina Yesu yavuzwe ko, amazina yari yaravuzwe n'abavugishwa n'Imana uhereye kera hagisigaye imyaka irenga 800 ngo Yesu Kristo avuke. Twabonye mbere ijambo ryo mu gitabo cyo guharura kwa Mose ko ryo mbere ryoba ryanavuzwe mbere hagisigaye nk'imyaka yoba irenga 1000 kugira ngo Yesu avuke. Imana yacu nidutabare. Rero muri kino kiganiro dutumbereye kuraba Yesu Kristo uwo ari we, twinjiye no mu mazina amuvugwa ko yavuzwe no kuva na kera mu gitabo cy'uvugishwa n'Imana. Rero Yesaya igice cy'indwi ku murongo w'14 naho nyine twarasomye mu kiganiro cy'ubuheruka. Uretse ko mu kiganiro cy'ubuheruka twashimikiye cyane ku kuntu ukuvuka kwa Yesu kwari kwaravugishijwe abavugishwa batari bake mu isezerano rya kera. Icyo nicyo twashimikiye ko naho aya majambo tuyagarukanye, ubu tuyagarukanye nk'abaje kuraba rero amazina Yesu yavuzwe ko yitwa amuranga muri iyo mirongo. Mu gitabo rero cy'uvugishwa n'Imana Yesaya igice cy'indwi ku murongo wa 14 tuhabona amajambo avuga ngo nico gituma Uhoraho ubwiwe ari we agira abahe ikimenyamenya. Raba inkumi izosama inda ivyara umwana w'umuhungu, izomwita Imanueli. Imana yacu nihimbazwe. Nico gituma Uhoraho ubwiwe ari we agira abihere ikimenyamenya. Raba inkumi izosama inda ivyara umwana w'umuhungu. Ico turondera niki rero? Izomwita Imanueli. Imana yacu nihimbazwe. Iri ni izina rimwe mu mazina yari yaravuzwe mu isezerano rya kera ko Yesu yitwa, ko ariyo mazina ya Yesu. Imana yacu nihimbazwe. Imanueli rero ni rimwe mu mazina yari yaravuzwe yuko Yesu azitwa, ni rimwe mu mazina ya Yesu Kristo. Hanyuma iryo zina Emmanuel naryo rikaba risigura ngo Imana iri kumwe natwe, cyane rikaba risigura ngo Imana kumwe natwe. Mu Gifaransa bavuga ngo Dieu avec nous. Imana yacu nihimbazwe. Emmanuel ni rimwe mu mazina ya Yesu. Iryo zina naryo risigura ngo Imana iri kumwe natwe. Ntituri twenyene, ntitugaragara, ntitwigenda natwe, ntituri nk'imfuvyi, ntituri banyamwigendako, ntitubayeho nk'abantu badafise Imana. Oyaye, turafise Imana kandi iyo Mana iri kumwe natwe. Iyo Mana ni Emmanuel, ni Immanuel. Immanuel bisobanura ngo Imana iri kumwe natwe. Immanuel bisobanura ngo Imana kumwe natwe. Abandi mbere bavuga ngo Imana mu bantu. Imana yacu nishimwe, berekana yuko Imana itari kure y'abantu bayo. Imana ntiri kure y'abantu bayo namba na gatoya. Imana irabakunda, Imana irabitwararika, Imana ibitayeho, Imana ibaba hafi. Abantu yaremye mu ishusho yayo ibaba hafi kuruta uko umwambaro bambaye wobaba hafi. Imana ibaha agaciro gusumba ko uwundi muntu wese yobaha. Imana iha valeur, Imana ikibanza kidasanzwe, Imana iha agaciro kadasanzwe
umuntu yaremye mu ishusho yayo. Imana yacu nihimbazwe. Ico kintu kiri mu bintu byatumye Imana iguma ikurikirana umwana w'umuntu. Kubera iki? Yamukurikirana kubera yabona yuko umuntu n'ishusho yayo, kandi igihe cyose osirontake umuntu yaremwe mu ishusho y'Imana azoba akigendera mu byaha, azoba akibohewe mu byaha, bizoba bisa naho ari nk'uko Imana mugenzi wayo, nubwo ngo ahubwo wa muntu yaremwe mu ishusho yayo ni nk'aho ari akamana gatoya. Rero igihe cyose umuntu azomara ari mu byaha, Imana bizoba biyitera isoni, bizoba biyimaramaza, bizoba biyikura ko gashambara, kuko ishusho yayo izoba igaragara mu byaha. Kandi Imana nayo iterekwa ibyaha, Imana ntiyerekwa icyaha, Imana yanga urunuka ikitwa icyaha. Rero haka umwana w'umuntu aguma abohewe mu byaha hariya, kandi afise ishusho y'Imana, yaremwe mu ishusho y'Imana. Imana byabaye ngombwa ko rwa rukundo ikunda umwana w'umuntu yaremye mu ishusho yayo, irondera ukuntu yotuma itanga ikintu cyose cy'agaciro, ariko bikunde isubizeho iyindi nzira, novuga ngo yo gukurayo kino kintu, ino esheke, kino kibazo cyahabaye, kugira ngo bikunde haboneke iyindi nzira umwana w'umuntu ashobora gucamwo agasubizwa imigenderanire myiza. Imigenderanire myiza yakuweho n'icyaha igasubira ikaba restore, igasubizwa mu kibanza cyayo. Hanyuma hace habaho rero abantu bashobora gusubizwa bwa burenganzira, byitwa yuko bishoboka, byasubiye gushoboka ko umuntu abaho atari mu mugabane w'ibyo, atari mu byaha, atari ko arivayanga mu byaha, ahubwo yemerwa n'Imana. Uwase gucungurwa, uwase kuvayo, uwo nawe abe ari we aguma muri bya byaha. Mugabo Imana ifise ishusho yayo, ivuga ngo ijya n'ishusho yanje irampimbara. Imana yacu nihimbazo. Tubonye rero ku izina rya mbere muri ano mazina turiko turavuga muri kino kiganiro, izina rimwe mu mazina ya Yesu rivuga ngo Imanueli, Imana iri kumwe natwe. Rivuga kandi ngo Imanueli, Imana kumwe natwe. Rivuga kandi ngo Imanueli, Imana mu bantu. Rivuga kandi ngo Imanueli, Dieu avec nous. Imana yacu nihimbazwe. Narasomye commentaire biblique imwe sangaho bavuga ngo Imanueli ngo niryo zina Yesu azokwitwa ku ngoma y'imyaka igihumbi, ku ngoma yiwe y'imyaka igihumbi mu isi. Yesu niyagaruka kuganza mu isi ku ngoma y'imyaka igihumbi, ngo niho azokwitwa Emanueli, Imana kumwe n'abantu bayo. Imanueli, Imana iri kumwe natwe. Imanueli, Imana mu bantu bayo. Imana yacu nimbazo. Kandi bino bintu rero naje nasomye ndavyemeza. Kubera iki ndavyemeza? Nuko igihe yaje ubwa mbere yaracurangujwe, yarasuzuguwe, yaravumwe amate, kuko yari yambaye ishusho y'umunyabyaha, yari yiremetse, yari yikoreye. Twabonye mu kiganiro cya mbere, muze mu kirabe nguma n'abatera intege, twabonye yuko yari ameze nk'umuportefeuille, cette fois-ci atikoreye imizigo duhora tubona ku maparikingi no mu bisaga no muri ville n'ahandi hatandukanye, ariko yari umukarani, yari umwikorezi w'imizigo yitwa ibyaha abantu bagendeyemo. Imana yacu nihimbaza. Ico gihe rero ntiyari Imanueli habanamba, kubera yarakubiswe, yarashishaguwe, yarajanjaguwe. Igihano mbere ngo kituronesha amahoro niwe cabayeko, yahanwe mu gishingo cacu. Ni isi ntiyamwakiriye, isi ntiyamwemera, ariko igihe azogarukira, azoza kuganza ingoma yiwe y'imyaka igihumbi,
abantu bose bazomukubitira inkoro hasi, bizovugwa ngo Imana mu bantu bayo, Emmanuel, Imana iri kumwe n'abantu bayo, Emmanuel, Imana iri kumwe natwe, Emmanuel, Dieu avec nous, Imana yacu nihimbazwe. Ico gihe rero iryo zina rizoba rifise ijambo, rizoba rifise ubudahangarwa. Ico gihe iryo zina kizoba ari igihe cyaryo. Imana yacu nihimbazwe. Bene data bakunzi ba kino kiganiro umutima w'ubugingo, nizera ko muriko murafashwa na kino kiganiro tuno munsi dutumbere kuvuga amazina Yesu yitwa, yari yaravuzwe. Ayo mazina turabe n'insiguro yayo, hanyuma duhave dusozera mu kanya kaza kuza. Rero hari irindi zina, naryo ni iri zina Yesu nyene. Iri zina Yesu risigura ngo Imana ni umukiza. Tumwita Yesu. Yesu rero rifitanye mbere wanashaka n'isano n'izina ryitwa Yosuwa, Josiwe mu nsiguro cyangwa se muri ayo marasina y'ayo mazina na biriya ndimi akomokamwo. Rero Yesu bisobanura ngo Imana ni umukiza, cyane Yesu bisobanura ngo Imana ni umucunguzi, irasova, irakiza. Hanyuma kandi risigura ngo Imana irakiza, Imana yacu nihimbazwe. Imana ni umukiza, Imana ni umucunguzi, Imana irakiza, Imana yacu nihimbazwe. Iyo niyo nsiguro dusanga isigura isobanura iri zina Yesu. Hanyuma izina Kristo, murabona ko tumuvuga ngo Yesu Kristo. Izina Kristo naryo risobanura cyane risigura ngo Mesiya, cyane intumwa, cyane uwasizwe amavuta. Imana yacu nihimbazwe. Kristo risobanura Mesiya, Mesi mu gifaransa. Izina Kristo risobanura intumwa, l'envoyé, intumwa. Izina Yesu, abame Kristo rica risubira rigasigura kandi uwasizwe amavuta. Imana yacu nihimbazwe. Uyu mugenzo cyangwa kino gikorwa cyo gusiga amavuta, cyo gusigwa amavuta, ni igikorwa caba mu Bisirayeli, mu ihanga rya Isirayeli muri kahise karyo. Iki kintu cyo gusigwa amavuta ya elayo cyakunda kuba mwibango ryo kwimika abami. Urobanuriwe kuba umwami baramusuka kwa mavuta, bamwimikisha amavuta. Mu yandi majambo, muri kino gihe byasigura ngo baramwatiye, yatigwa nk'uko asutswe kwa mavuta. Asutswe kwa mavuta yacaba umuntu atandukanye n'abandi. Asutswe kwa mavuta hari iyindi dimension, novuga ngo spirituelle, yaba aciye akoreramwo. Asutswe kwa mavuta ntiyaba akiri wa muntu asanzwe. Amavuta yamwinjiza, yatuma yinjira mu nshingano zo kuba umwami. Ariko atarasukwa kwa mavuta byari ibintu bisanzwe, bari umuntu nk'abandi. Narasomye ijambo ry'Imana asanga aya mavuta yakoreshwa mu kurobanura abami, aya mavuta yakoreshwa mbere ngo no mu kurobanura abantu bahawe amabango y'ibikorwa by'Imana, amaposte kanaka y'ibikorwa by'Imana mu rusengero. Nabo ngo barabasuka ko amavuta, ntibayasuka ku bami gusa, baranayasuka no ku bantu barobanuriwe kuba abakozi b'Imana mu maposte cyangwa se mu byicaro bitandukanye. Rero aya mavuta ngo carazira, hariho icagezwe kibabuze ko kizira kikaziririzwa kwigana ayo mavuta. Ayo mavuta naho formule chimique yayo yari isanzwe hari mu bitabo, naho uwo ari we wese yashobora kuba yosoma ingene ayo mavuta yakozwe n'ibiyakozwemwo,
akaba yoshobora no guhingura nk'ayo, ariko cyari kibujijwe ko ayo mavuta yiganwa. Byavuga ngo aya mavuta naho mwebwe mubona umengo mwoshobora kuyigana, ibi yakozwe nko murabizi, ufata ko muri kiniki niki ugateranya niki ugateranya na kijya, hanyuma ugashyiramo ibimota bingana gutya kunuku akabona kwitwa aya mavuta. Naho bimeze gutya namwe mushobora kubikora, kirazira kikaziririzwa mu Bisirayeli ko hari umuntu azoya pirata. Kirazira kikaziririzwa ko mu Bisirayeli hari uzokwigana aya mavuta yimikishwa abami, akoreshwa mu kurobanura abantu bajya mu bikorwa by'Imana. Tubona muri kino gihe ibintu byaratitutse, umuntu abonye ko batebye kumusengera mu ishengero asanzwe asengamwo, akabona batebye kumusuka ko amavuta y'ubwarimu, y'ubuprofete, y'ubuapotre, amavuta atandukanye kumbura y'ububishopu, ibintu nyene nk'ivyo, y'ubudiyakone, batebye kumusengera, atabona ko bamurenganije, agaca arondera uwundi muntu kanaka mu ishengero kanaka, ubona ko amashengero yagwiriye, agaca agenda ahandi kugira ngo bamusengere. Ihi bambewe, ibintu ntibikwiye gupiratwa, ibintu ntibikwiye kwiganwa. Naho umengo umuntu yabikora hobyo, oyaye, ni ikintu kidasanzwe gikwiye kubahwa. Aya mavuta arobanuzwa abami canke arobanuzwa binjira mu bikorwa by'Imana, akwiye kwitonderwa, nakwiye gupiratwa, nakwiye kwiganwa, nukwiye kwifata nkaho mengo na naka arabikora atacansunja na jewe. Oyaye, nimba ataragera ntiharagera, nimba utaragira igihe cyo gusuka kwayo mavuta, yewe wihangane urindire, kandi naho tunasukwako kora ibyo uhambije bihuye n'ibyo wemerewe, mugabo biriya utemerewe uzokwemererwa cyangwa uzohabwa uruhusha rwo kubikora ari uko ususwe kwajya amavuta. Rindira uzobikora ico gihe, igihe kitaragira nibibera amahoro, utekereze ugume hamwe. Aya mavuta niba yarondera n'importe comment, niba yarondera hobyo, oyaye, nibashiramwe ingumu n'imigere n'amakofe, oyaye, ahubwo igihe cyabyo kigeze urabibamwo. Nuko rero none rero Kristo rero ryasigura ngo Mesiya, ryasigura kandi ngo intumwa. Kristo kandi ryasigura ngo uwasizwe amavuta. Imana yacu nihimbazwe. Iyo tuvuze rero ngo Yesu Kristo, tuba tuvuze ngo iki? Twisunze aya mazina tubonye, iyo tuvuze ngo Yesu Kristo, tuba tuvuze ngo umukiza yasizwe amavuta. Tuvuze ngo Yesu Kristo, ni ukuvuga twabonye Yesu ingene risigura, twabonye n'ingene Kristo risigura. Tuyavugiye hamwe rero, nico kimwe nuko tuba tuvuze ngo umukiza yasizwe amavuta. Imana yacu nihimbazwe. Tuvuze kandi ngo Yesu Kristo, nico kimwe nuko tuba tuvuze ngo umukiza yimikishijwe amavuta. Imana yacu nihimbazwa. Aha rero hanyegejejwe ikintu cyerekana ko Yesu Kristo ari umwami, ko yarobanujwe amavuta yimikishwa abami, ko bisigura ngo uwasutswe ko amavuta, bisigura ngo Yesu Kristo ni umwami. Twamaze no kubisoma, none twabonye havuga ngo umukama w'amahoro. Imana yacu nihimbazwe. Tuvuze rero Yesu Kristo kandi, iruhande yo kuba tuvuze ngo Yesu Kristo, bisigura ngo umukiza yasizwe amavuta, iruhande yo kuba tuvuze ngo umukiza yimikishijwe amavuta, tuvuze Yesu Kristo kandi rero burya tuba tuvuze ngo umucunguzi yasizwe amavuta. Tuvuze Yesu Kristo kandi tuba tuvuze ngo umucunguzi yimikishijwe amavuta. Imana yacu nihimbazwe. Nano mazina rero tubonye muri no mirongo imaze kurengana, cyangwa se muri ano majambo tumaze kuvugana, ya majambo rero twasoma muri Yesaya igice ca 9 ku murongo wa 6, twabonye ko Yesaya yari yaravugishije ko hazovuka umwana w'umuhungu, kandi yerekana neza yuko uyo mwana w'umuhungu arengeye kwitwa umwana w'umuntu asanzwe,
arengeye kuba kompare n'abandi bana bavuka icyo gihe. Yerekana yuko uyu mwana w'umuhungu azoba atandukanye n'abandi bana tubona mu ikariti. Yerekana yuko uyu mwana w'umuhungu azovuka atandukanye n'abo dusanzwe tubona. Yerekana icubahiro ciwe uyu mwana azovuka. Yerekana ubudahangarwa bwiwe uyu mwana azovuka. Yerekana yuko uyu mwana azovuka arengeye kwitwa umuntu buntu, arengeye kwitwa novuga ngo umuntu wo hasi, nyarucari, umworo, umuntu nciyaho, nari kuvuga ngo umunyene w'ipete ryo hasi, novuga ngo uwo mudoturupe canke siniko novuga ngo iri jambo kumwe muntu umwe n'abantu bavuga ngo rugara. Arengeye kwitwa rugara, arengeye kwitwa umuntu w'umuhimbiri, arengeye kwitwa imbesire, arengeye kwitwa umuntu adafise ico amaze, arengeye kwitwa umuntu novuga ngo nyarucari. Ahubwo yuko uyu mwana w'umuhungu azovuka, yemwe bene data bakunzi ba kino kiganiro umutima w'ubugingo, kuri uyu mwana w'umuhungu atazoba ari umuntu gusa, azoba n'ibyo yambaye ishusho y'ubumuntu, azoba yambaye ishusho y'umuntu, azoba ameze nk'umuntu. Mugabo uyu mwana w'umuhungu azovuka, ahubwo ko wewe ari Imana ubwayo, ko atazoba ari umuntu gusa, ahubwo ni Imana izoba ije mu bantu bayo, izanywe na mission spéciale. Imana yacu nihimbazwe. Bene data bakunzi ba kino kiganiro umutima w'ubugingo cuno munsi, muri aya majambo rero twasomye muri kijya gice ca 9 cyo muri Yesaya umurongo wa 6, twabonye amazina asigura neza Yesu Kristo uwo ari we, hamwe n'ijunja n'ijambo afise hamwe n'ubudahangarwa bwiwe. Murajya amajambo twasomye ka tuyasubiremo kumbure kuko niho tugomba duhereze ko mu kanya. Twabonye havuga ngo kuko umwana atuvukiye, duhawe umwana w'umuhungu, ubutware buzoba ku bitugu vyiwe, azokwitwa igitangaza, umujyanama, Imana y'ubushobozi, Data wa twese ahoraho, umukama w'amahoro. Kuko umwana tuvukiye, duhawe umwana w'umuhungu, ubutware buzoba ku bitugu vyiwe, azokwitwa igitangaza, umujyanama, Imana y'ubushobozi, Data wa twese ahoraho, umukama w'amahoro. Imana yacu nihimbazwe. Ayo mazina yo twabonye ngaha yandi avugwa kuri we, tubonamo amazina ashika kuri 5. Havugwamo ngo azokwitwa igitangaza. Imana yacu nihimbazwe. Azokwitwa igitangaza. Uyu azotangaza benshi. Ivyiwe ni igitangaza. Hari umuririmbyi aririmba avuga ngo ni igitangaza, niyo ndirimbo yanje yuko Yesu yankunza. Wa muririmbyi akavuga ku rukundo Yesu yamukunze, avuga ngo ni igitangaza, nsanze ibyabaye ibyo Yesu yakoze, akankunda urukundo rungana gutyo, akemera kuza gupfa mu gishingo cyanjye. Ni igitangaza, nakumi birasiga ubwenge bwanjye. Iyo niyo ndirimbo mfise, iyo ndirimbo mfise yitwa igitangaza, gihagaze ku kuntu Yesu yankunze atyo. Imana yacu nihimbazwe. Bene data bakunzi ba kino kiganiro umutima w'ubugingo, rero Yesu yaravuga ngo azokwitwa igitangaza. Uyu mwana w'umuhungu azokwitwa igitangaza, kandi bizoba ari ibintu bisiga ubwenge bw'abana b'abantu. Ingene azovuka kizoba igitangaza. Kuvuka ku nkumi
itazi icitwa umugabo kandi tuzi ko bitabaho, bizokwitwa igitangaza. Ingene azobaho, ingene azokura, ibyo azokora, iby'ubuhizi azokoreshwa, ingene azosubizaho imigenderanire myiza hagati y'abantu n'Imana, azokwitwa igitangaza. Imana yacu nihimbazwa. Irindi zina ngaha twabonye avuze ngo umujyanama. Birashoboka yuko tuba mu bihe ntituronka abatugira inama, n'abo tworonka bityo ko botugira inama, twogira abajyanama, ugasanga inama batugiriye niyo kutwosha, niyo kudusuka, ntibasesa ntuyoze, ntibaba nkuwunguka, ntibagomba ko aricyo twovamwo. Ariko uyu mwana w'umuhungu badi, nimba hariho umuntu yipfuza umujyanama, nimba ari umuntu yipfuza umugira inama, atomuhema, atomusuka, atomubesha, atomuzimiza, uyu mwana w'umuhungu azokwitwa umujyanama. Imana yacu nihimbazwa. Hari umuririmbyi yavuze ngo tujanye na Yesu tukamwumvira cyane, twogendera mu muco wiwe n'ibindi, ntitwozimira, ntitwohusha inzira, ntitwotakara. N'andi majambo umuntu yokongera ngo tujanye na Yesu. Uyu ni umujyanama w'ukuri, ni umujyanama atandukanye n'abo tuzi, abana b'abantu. Uyu azokwitwa umujyanama. Ijambo rya gatatu rivuga ngo Imana y'ubushobozi. Ntazoba ari umuntu asanzwe, birabengeye kumwita umuntu nkatwe, kuko uyu azoba ari Imana y'ubushobozi, azoba ari Imana idasanzwe, izoba ari Imana umuremyi w'ijuru n'isi ubwiwe aje mu isi, izoba ari Imana y'ubushobozi, ntazoba ari umuntu asanzwe. Imana yacu nihimbazwe. Irya kane naryo rivuga ngo Data wa twese ahoraho. Tuzoba turi abana twiyaguye, twagukiwe, twidegembya, dufise umwidegemvyo totale imbere ya Data wa twese. Birashoboka yuko imbere y'uko aza tubaho mu busumbasumbane, tubaho dufatwa uku canke kuriya. Twaravuze amasirkonstanse, uwuvugishwa n'Imana Mika yavugishijwemo yaje amajambo yavuga ngo ariko wewe Betelehemu Efurata, naho uri nkewa mu bihumbi by'Ubuyuda, muri wewe hazomviramwo uwuzoba segaba mu Bisirayeli, amamo yiwe yahereye kera hose ibihe n'ibindi. Twaravuze rero ibintu bikuru bishika kuri 4 byari bihari muri ico gihe n'ingene byari bimeze imbere yaho. Twaravuze ubusumbasumbane mu mibereho, mu buzima bwa misi yose bwari buhari. Twaravuze agacinyizo n'akarenganyo kari gahari, kagirirwa aboro ba Nyarutari ba Ntahonikora, bakagiriwe n'imiryango y'abatunzi y'abakire bica bagakiza. Ari nayo mbere ngo hageze igihe aboro bose bakava mu bisagara bibayemwo abakire, kubera ko ubuzima bwari buzimbye, bahitamo kuja kuba mu bisagara by'abakene bihuye n'amikoro make bafise. Rero muri kino gihe avugishwa Mika, murumva ko bitari bimeze neza, ngo ariko imbere yaho byari bimeze neza, ngo mu bwami bw'Abayuda n'ubwami bw'Abisirayeli ngo bari babaye hatabusumbasumbane ndenzarugero bwari buhari. Muzobo kumviza ikiganiro kigira kabiri kivuga ngo ukuvuka kwa Yesu Kristo mu isezerano rya kera, twarabivuzemwo. Rero murumva yuko Abisirayeli be barimwo byari ibihe bakeneye cyane uwubabera Data wa twese, uwusubiza abantu hamwe bagakundana, bakiyumvanamwo, bakababarana, bagasubira bakagirira ubumwe, ubucuti, hagasubiraho ubumwe bw'abantu. Ni kuvuga ngo ubumwe bw'Abarundi, muri amasezerano y'ubumwe bw'Abarundi. Rero hagasubiraho ubumwe bw'abantu,
hatisunzwe amikoro umuntu afise, hatisunzwe imiryango y'abantu ngo bakomakomeye n'imiryango y'aboro, abatindi, nyarutari, banyagupfa, ngo habeho banyagupfa na banyagukira. Rero bari bakeneye ubabera data wa twese ahoraho, abavuga ngo azokwitwa data wa twese ahoraho. Ubu tubayeho bibonekana turi eparipiriye, twitirirwa izina ry'Imana, mugabo hariho ibice, kwiremamwo ibice, kutemerana, kudahuza, kutumvikana. Ariko uyu mwana w'umuhungu niyaza azodusubiza hamwe, asubira duhuze, atwunge na data wa twese ahoraho, Imana umuremyi w'ijuru n'isi. Imana yacu nihimbazwe. Ayo yose rero n'amazina tubona yavuzwe. Tuvuze ngo Yesu ni igitangaza, ntituba twihenze. Tuvuze ko ari we mujyanama w'ukuri, ntituba twihenze. Tuvuze yuko ari we Mana y'ubushobozi, ntituba twihenze. Tuvuze ko ari we data wa twese ahoraho, ntituba twihenze. Tuvuze kandi ko ari umukama w'amahoro, naho nyine ntituba twihenze. Ibi byose turabibonye ngaha ko azokwitwa umukama w'amahoro. Imana yacu nihimbaza. None rero bene data, tugomba tugarukize ngaha, tuvuga menshi siko kuyamara. Twari dutumbereye kuvuga yuko hariho amazina yari yaravuzwe kuri uyu mucunguzi, ubu Yesu Kristo, turiko turavuga muri kino gihe cy'iminsi twibukamo kuvuka kwiwe, ko hariho amazina yari yaravuzwe y'ingene azitwa, kandi ayo mazina ko afise insiguro idasanzwe, ko afise ubudahangarwa budasanzwe, ko afise ijunja n'ijambo ridasanzwe rirengeye iryo twebwe abana b'abantu twofata minenege, twosuzugwa, twofata nabi. Imana yacu nihimbazwe. Tubonye rero ko amazina makuru ngaha tubonyemwo ni Imanueli. Twabonye insiguro ya Imanueli, twabonye kandi Yesu, twabonye n'insiguro yaryo, twabonye Kristo, twabonye n'insiguro yaryo. Tubonye yuko rero kandi azokwitwa umutware, kuko ubutware buzoba ku bitugu vyiwe. Yaraje ku bitugu vyiwe, aba umukarani, yikorera ibyaha byacu, yiremeka ibyaha byacu. Cagihe yaje ubwa mbere, yikoreye igiti c'umusaraba, kigenda kimunyikiza, kigenda kimucinyiza, kigenda kimuvuna, kigenda kimubabaza. Ibyo nibyo yikoreye, ariko azogaruka ubutware buri ku bitugu vyiwe. Azogaruka ari umutware, kandi azogaruka ari igitangaza, azogaruka ari umujyanama, azogaruka ari Imana y'ubushobozi, azogaruka ari data wa twese ahoraho, azogaruka kandi ari umukama w'amahoro. Imana yacu nihimbazwe. Ku ngoma ya Mesiya y'imyaka 1000 hazoba amahoro adasanzwe, hazoba amahoro atigeze kubaho, hazoba amahoro atayindi ngoma n'imwe yigeze igira amahoro nkayo. Ico gihe ibikoko ntibizoba bikijyana. Ndizera ko tuzobiza ko neza ni ijambo rizoba rivuga ku ngoma ya Mesiya, ingoma y'imyaka 1000. Havugwa byinshi cyane rwose. Ico ni ikiganiro kininiya cyane, kandi ndizera ko Imana izotugirira neza, ikagenda neza ubuzima n'ibihe byabwo, ikugurura imiryango, tukabironkera umwanya uhagije wo kubishikiriza. Imana yacu nihimbazwe. Rero Yesu Kristo, twisunze ibyo twumvise, ndemeza neza nakekeranya yuko ari Imana 100%, yaje mu isi yambaye ishusho y'umuntu 100%, kugira ngo bikunde ya Mana yishushanije, yaje ikemera igasa natwe abanyabyaha, iheze icungure umuntu aboshwe n'ibyaha, yamaze kuja kure y'Imana, imugarure mu migenderanire myiza yigeze kubaho mu itongo rya Edeni. Twarabivuze
kiganiro ca mbere. Imana yacu nihimbazwe. Yesu Kristo rero si ndumwa nk'izindi. Yesu Kristo arasumba Muhamadi. Yesu Kristo arasumba Mose canke Musa. Yesu Kristo arasumba Branamu. Yesu Kristo arasumba ba Daniel Kolenda. Yesu Kristo arasumba ba Ellen G. White. Yesu Kristo arasumba ba TB Joshua. Yesu Kristo arasumba na ba Yongicu. Yesu Kristo arasumba wanashaka nuje novuga ngo ni dadi wawe. Imana yacu nidutabara. Yesu Kristo n'umucunguzi universel, n'umucunguzi wa bose, n'umucunguzi w'amahanga yose. Aba bandi bose bagiye babaho inyuma yiwe, naho baba bakoreshwa ibitangaza by'utwumiza, naho baba bavuga ngo bobo ngo barigisha ngo ibihugu byose bikabakurikirana live, naho baba bavuga ngo bamaze kuzura benshi, naho baba bafite izindi mbaraga ko mbure sinzi zaba iz'ukuri cyangwa zitari iz'ukuri, kuko nimba ari iz'ukuri bazihawe na Yesu ntibosumba Yesu. Rero inyundo ntisumba iyayujuje cyangwa ntisumba umucuzi, igitugu ntigisumba izose y'abanamba, eka y'abanamba. Imana yacu nidutabare. Yesu Kristo rero arasumba abo bose, ba Renal Bonke n'abandi sinzi ko ari ba Kibangu, namba ari Kibangwiste, abitwa ba Kibangwiste n'abandi kumbure batandukanye bafise imyizerere yabo, n'abalideri n'abarongozi n'abayobozi b'abavisionere mu myizerere yabo. Yesu Kristo n'umuntu adasanzwe. Ubu Yesu turiko turavuga yari yaravuzwe ko azovuka, ni Imana ubwayo, ni umucunguzi, ni umwami, kuko yimikishijwe amavuta, yarobanujwe amavuta yayandi yimika abandi. Yesu Kristo ni Imana y'ubushobozi, ni umukama w'amahoro. Birashoboka ko umaze iminsi ata mahoro ufise, birashoboka ko umaze iminsi ubuzima urimwo ata mahoro ufise kubera ibyaha urimwo. Ijambo ry'Imana muri Yesu rivuga ngo nta mahoro ku munyabyaha. Umunyabyaha nta mahoro agira. Hari muri avuga ngo umunyakibi ahunga atakimwirukanye. Kubera iki? Agenda akangagurika, agenda yiteze ko ashobora gupfa, ashobora kugirirwa nabi, kubera azi ko ari inkozi y'ikibi. Ntaba hatsindaje, ntaba hatuje, ntaba hafise amahoro. Imana yacu nidutabare. None rero uyu mukiza turiko turavuga muri no minsi mikuru ya Noweli ni umukama w'amahoro. Nimba udafise amahoro, nimba ubuze amahoro, nimba umaze iminsi ubohewe mu ibyaha by'ubwicanyi, ibyaha by'urwango, ibyaha by'amacakubiri, ibyaha by'ubusuma, ibyaha bitandukanye, ibyo kurenganya abantu n'ibindi, yewe mwene data, kugira ubuntu ukaba uriko urakurikirana zino nyigisho, umve hariho umwami w'amahoro ashobora gusubiza amahoro mu mutima wawe utarimwo amahoro. Hariho umwami w'amahoro, hariho umukama w'amahoro yiteguye kuguha amahoro niwemera ukihana ibyaha byawe, niwemera ukavuga ngo nanjye ndatahuye ko amahoro mbuze, ndayabujijwe n'ibyaha, kandi wewe uri umwami w'amahoro, hamwe nobikuzanira byose wocuma amahoro. Ndaguhaye ibyaha byanje, wocuma amahoro. Nibavuga ngo Mana ndatahuye ko ari wowe mukama w'amahoro, nanjye maze igihe mbuze amahoro, mu byaha mbohewemwo, ariko ndaturishije akanwa kanje kubw'amajambo numvise kuri Imana, numvise kuri umukama w'amahoro, numvise ko hamwe noza wocuma amahoro. Mana numpa amahoro, unkure mu byaha, umarire ibyaha nagendeyemo. Yoca kugirira neza, woca uharira ibyaha, woca ugira amahoro mu mutima, kuko ni umukama w'amahoro. Sinzi ibihurimwo, ushobora kuba umaze iminsi mu bihe bigoye, ubuzima burazimbye, ubuzima burimwo ibiruhisha byinshi, urakora ariko ukaguma uzungurukira ahuri, ukeneye igitangaza.
nimba ukeneye igitangaza c'ubuzima, nimba ukeneye kubona miracle y'ubuzima bwawe, nimba ukeneye gucakira igitangaza original, banza ucakire Yesu. Imbere yo gucakira igitangaza ca viza, imbere yo kuvuga ngo cakira viza, imbere yo kuvuga ngo cakira bemewe, imbere yo kuvuga ngo cakira veriti, umve ubutumwa bugutumbere uno munsi ni ubutumwa kubwira ngo nubanze ucakire Yesu Kristo, kuko niwe gitangaza. Ufise Yesu Kristo mu bugingo bwiwe arafise se w'ibitangaza, arafise nyene ibitangaza, arafise uhingura, ukora ibitangaza byose bibaho. Imana yacu nihimbazwe. Nimba udafise Yesu biragoye, naho woronka ibindi byose biti bitangaza, ariko n'ibitangaza biba expire, n'ibitangaza biba demode, bita agaciro, bita igihe, hagera igihe bigahera. Ariko nimba ushaka igitangaza original, ndagutangariza mu kiganiro umukino w'ubugingo tuna munsi ngo wakire Yesu Kristo akubera igitangaza, azogutabara. Niwamwakira azokubera igitangaza. Igihe cyose uzoba ukeneye igitangaza azoguserukako mu mahirwe no mu marushwa, azobana nawe, azokubera igitangaza mu bihe byose bigoye uzocamwo. Niwamwakira ukamugira umwami n'umukiza mu bugingo bwawe, azokubera igitangaza, azogukorera igitangaza, ibitangaza imiryango itagukoreye, ibitangaza abakwigishije batagukoreye. Hamwe wo kwakira Yesu, ntuzosubira kwirukira ibitangaza by'abanaka n'abanaka. Ufise Yesu uzoba ufise se w'ibitangaza muri wewe, azokugirira neza. Ingorane abantu tugira ni ukutamwakira ngo atubere umwami n'umukiza w'ubugingo bwacu. Imana yacu nidutabare. Birashoboka yuko uri muri wuvejare, wabuze ukugira inama, wabuze uguhanura, wabuze icepfu n'ica ruguru, wabuze ibyo ufata n'ibyo ureka, ibyo ukora byose biranka, wabuze inzira wofata, wabuze umuntu akubwira ngo genza uku bica bigenda neza, wabuze umuntu akwereka inzira nziza wocamwo, wabuze umuntu akwereka business wokora igakunda, wabuze umuntu akwereka aho kuviramwo umugisha, wabuze umuntu akwereka ibyo wokora byogenda neza. Ariko niwakira Yesu Kristo, akakubera umujanama, akuhanure, akubwire ngo kora uko, genza uko, bigenza uko, nukora uko, nuko. Niwakira Yesu akubera umujanama, inama kugira ni inama itagusuka, ni inama itakosha, ni inama igushikana mu bugingo budashira. Kuko twabonye ngo kugira ngo umwizera wese ahabwe ubugingo budashira muri ca kiganiro ca mbere, kandi twaragacishije nuko bivuga ngo abamwakiriye bose ubu Yesu yabahaye ububasha, ubushobozi bwo gucika abana b'Imana, bwo guhinduka abana b'Imana. Kubwo kwakira Yesu Kristo bituma uba umwana w'Imana, uturonka ubwenegihugu bwo mw'ijuru. Imana yacu nihimbazwe, kandi Imana ikikubera Imana y'ubushobozi, kuberekana data wa twese ahoraho. Imana yacu nihimbazwe. Bene data bakunzi ba kino kiganiro umutima w'ubugingo tuno munsi, muri kino gice cya gatatu kivuga ngo Yesu Kristo ninde by'ukuri. Yesu ahari naho yarivuze mu isezerano rya rishasha twahasomye, kandi tukaba tuhasoma, yavuze ngo niwe nzira, ukuri n'ubugingo, ntawe ushika kwa data atamujanye. Yesu Kristo niwe nzira n'ukuri n'ubugingo. None rero kubaho udafise Yesu n'amagorwa adasanzwe. Kubaho udafise Yesu nibwo buhombe bubaho mw'isi. Kubaho udafise Yesu niko kaga gakomeye. Kubaho udafise Yesu ni nko kubaho muri Gehinomu. Ukwiye kuba ufise Yesu, kuko niba udafise Yesu nta kazoza ufise. Twabonye yuko abamwakiriye abamwizeye aca abaha ubugingo budashira. Ubugingo budashira nabwo ngo buba buje
kubwira rya herezo ry'ubuzima ariryo ryitwa urupfu rwazananye ku byaha, kuko bari barabwiwe ngo ibi nimwabikora n'ugupfa muzopfa. Rero urupfu rwazanywe na bya byaha, ariko Yesu Kristo wewe yazanye ubugingo, urukundo rwiwe rwazanye ubugingo. Abamwakiriye rero baca bagira ubugingo muri bo. Bafise ubugingo muri bo ni ukuvuga bafise ejo heza, bafise kazoza keza, kuko ntibazopfa rubi. Ariko abatamwakiriye naho baba bafise za hama, naho baba bafise za vewiti, naho baba bafise amayetaje, naho baba bafise ubutunzi tubonesha amaso y'umubiri, ariko batamwakiriye, urupfu ruracabafise kububasha, ruracabafise kw'ijambo. Nabo bakurikiranye kino kiganiro, naho wowe uri umukire gute, ariko ukaba utarakira Yesu ngo atume uba mu mugwi w'abafise ubugingo budashira muri bo, nagomba kukubwira yuko byose ari ubusa. Ejo haza hawe hariyo urupfu, hariho iherezo ry'ubuzima, hariho iherezo ry'ubugingo. Ariko abamwakiriye bacika abana b'Imana. Imana nayo ntipfa, Imana ntipfa, Imana ifise ubugingo budashira. N'abayizeye n'abayakiriye ishira muri bo ubugingo budashira, buca bunetraliza rwa rupfu rwazanwa n'ibyaha. Urupfu ruca rubanetralize, ruca ruhinduka ubusa, kubera ko haje ubugingo, ubugingo buca bwirukana urupfu, kubera ko ni ubugingo budashira. Ahantu himye rero ingoma ubugingo budashira, urupfu byose nta jambo ruba rugifise. Rero ndakwipfuriza kwakira Yesu Kristo. Ese icompa ukakira neza uyu mwami w'abantu. Kumwakira nabyo ntibigoye, ni ukurokonesa, ni ukumenya ibyaha wagendeyemo ukabyemanga, ukabyemera, hanyuma ukababazwa nabyo, ukicuza, ukumva kugize agahinda mu mutima kuba waragendeye mu byaha, muri uwo munuko w'ibyaha, ukumva ubabajwe no kuba warabigendeyemo, ukumva uvuga ngo iyo menye sinabigenderemo, mbe nosubiza inyuma gute ibihe ngo ndeke ipera ibihe byanjye nononeye mu byaha. Umaze kugira iyo ntimba mu mutima, ukababazwa n'ibyaha wagendeyemo, ugaca utera intambwe ukavuga ati Yesu Kristo, ndizeye ko waje ugapfa mu gishingo cyanjye kugira ngo uncungure. Ndizeye ko amaraso yawe waseshe ku musaraba anyoza ibyaha. Ndakwinginze rero ngo umparire, ndakwinginze ngo unyoze ico ry'ibyaha byanje byose, umwanda w'ibyaha byanje byose. Niwavuga gutyo, niwabwira Imana, Imana ibona ibyinyegeje mu mitima, irebye mu mutima wawe igasanga ibyo uvuze bihuye n'ibiri mu mutima, igasanga uyibwije ukuri kose, igasanga urihanye ariko ntiwireze. Kwirega umengo ni ukuvuga ibyo wagendeye kugira ngo babimenye, kubera ko hatabonetse uwukurega. Turazi tukiri abana nyine twaregana ngo ndabirega kwa mawe, ndabirega kwa mawe kugira ngo ace aguhana. Ariko kwihana ni nkawe ubwawe uba wihanye, ni ukuvuga ngo urisiba, urigaya, urisuzugura, urihindura ubusa, urihindura umwanda, urihindura ikintu kitagira agaciro, kuvuga ati ni ukuri ndumva ntacyo mbereyeho, nari nkwiye kuba naramaze gupfa kubw'ibyaha nagendeyemo, ahubwo n'igitangaza kubona ntabiguyemo. Urubanza nkwiye ni ubwo gupfa, ariko ndakwinginze ngo mbabarire. Usabye imbabazi rero, Imana yica ikugirira imbabazi, hanyuma uca uwemewe n'Imana. None rero n'ano majambo dusange muri kino kiganiro, n'abahigwe abantu bafashe iyo ngingo yo kwakira Yesu Kristo ngo babere umwami n'umukiza mu bugingo bwabo. Atababera igitangaza, atababera umujyanama, atababera Imana y'ubushobozi, atababera umukama w'amahoro. Ahari habuze amahoro hataba amahoro. Abo bantu n'abahirwe, ibyabo bica bihinduka bishasha, kuko uri muri Kristo Yesu. Niko ijambo ry'Imana rivuga, abahindutse icaremwe gisha, ibya kera biba biheze. Imana yacu nihimbazwe, kandi abamwakiriye nabo
bahabwa ububasha bwo gucika abana b'Imana, kandi abo bahabwa ubugingo budashira, urupfu nta jambo ruba rugifise kuri bo. Abo bantu n'abahigwa, ariko n'abahombe, kandi abavyumva bakabifata ibisanzwe, bakabigwiza n'ubusa, bagashiramwo ubwenge bwabo bwinshi, bagashiramwo n'ubwambara bw'ubujuju bwabo n'ubwenge, bagashiramwo ibiharuro byinshi, bakabona ko umengo ntaco bimaze, ntaco bivuze. Abo bantu n'abahombe, kuko igipfa caburiwe n'impongo, nabo bazopfa bapfire mu byaha kandi bari baraburiwe. Abo bantu n'abahomba, ariko Imana iracari ku ntebe y'imbabazi. Ico yipfuza, umugambi wayo nuko bose bokwihana bagahindukira, bakaja mu migenderanire myiza hagati yabo n'Imana, igasubira ikaba imigenderanire myiza. Ico nico Imana ibipfuza, nico twese twipfuza, ko igomba ko twibera abana bayo badafise ikintu na kimwe kibarega. Nuko rero ano majambo kuvuga menshi siko kuyamara, akaryoshe ntigahora mwitama. Mwakoze kutwumviriza, mwakoze gukurikirana kino kiganiro. Cari igice ca gatatu, turacasigaje ibindi bice bishika indwi byose. Murumva ko urugendo ruracari rurerure. Tuzovugana kubijanye na rino jambo rivuga ngo Noweli nziza. Kuko turabira hamwe rero Yesu Kristo uwo ari we by'ukuri n'amazina yiwe ico asigura. Tuzosubira mu kiganiro umutsima w'ubugingo c'ubutaha, aho tuzorabira hamwe igice ca kane. Ico gice ca kane ni igice cagutse, twabonye ko kizoba kirimo ibiganiro bitanu, kandi ari igice kimwe. Ni igice kizoba kivuga ngo abamarayika mw'ivuka rya Yesu Kristo. Tuzorabira hamwe uruhara abamarayika bagize, ibikorwa, akazi kadasanzwe abamarayika bagize, hole bagize, iri très important mu gihe cyo kuvuka kwa Yesu Kristo. Tuzabira hamwe rero igice chapitre ya 4 bivuga ngo abamarayika mwivuka ya Yesu Kristo. None rero mu kurindira ko ico kiganiro tugitunganya naco nyene, reka rero tubasezere, tugarukize ngaha. Nta magwara ahogwa, nta muhinga wo kurembo, nta uyamara. Tuzosoma kiganiro umutima w'ubugingo c'ubutaha. Dusenga Imana, turagushimiye Mana n'amahoro, wakoze ko wabanye natwe muri kino kiganiro umutima w'ubugingo c'uno munsi. Tukaba dushobora kugishikiriza abana bakunzi bacu, n'ubihere gushimira n'icubahiro. Turanagushimiye cane kandi ko amatara atacitse kuko vyari bimaze iminsi biba, aho wasanga ikiganiro tugiteguye iminsi ibiri, ntivyari vyoroshe. Turagushimiye rero ko uno munsi amatara atacitse, watugiriye neza. Nubihere gushimira n'icubahiro, kandi uzohore gutya kugira ngo bikunde bino biganiro tubitunganye atakiduhungabanije mu mitima. Uzobukoze. Urakoze rero umuntu wese yumvise kino kiganiro akaba afashe ingingo yo kwakira agakiza, yo kukwakira ngo umubere umwami n'umukiza mu bugingo bwiwe, akaba ahisemo kukwakira ngo umubere umujanama, igitangaza, Imana y'ubushobozi, umukama w'amahoro. Aho yari amaze iminsi atamahoro afise, umuntu yemeye kwihana n'umubabarire, kandi ibyo si nkekeranya urabikoze, uramwijeje, uramutunganije, n'umushoboze kubandanya neza urugendo ruja mw'ijoro, ntasubire mu byaha, ahubwo ashishikara kubaho. Urakoze kuri Imana, ibisigaye ubuntu n'ukuri n'amahoro kuri wewe bishishikare kumubako, natwe ibyo bishishikare kutubako, bishishikare kuri bino bikorwa waduhaye. Yesu nagira wagira Kristo, tunatubisabye tubyizeye. Amen.